nyakubahwa murongoye umugwi w'intwararumuri mukaba muri n'intumwa ya nyene cyari mukuru w'igihugu ku izina ry'abenegihugu mu ntara y'Ububanza twagira tubakire hano muri ino ntara muri komine yagutse ya Mpanda, komine ya kera ya Rugazi, hano muri zone ya Muzinda n'umutumba wa Muzinda. Kaze muri Isanze, kaze mwaje mu banyu bari bakumbuye. Nkuko nari nabivuze kare turi hariya muri komine yagutse Bubanza, umutekano ni wose muri ino ntara ya Bubanza. Duhereye hariya mu Rukoko gushika ku Kibira aho bita kwa Kamana, umutekano ni wose nkuko babivuga mu Kirundi, umuhoro uramwa. Rero twagira tubamenyeshe ko n'abenegihugu kubera uwo mutekano bariko barawukamisha biteza imbere mu ngo zabo, bongera bateza imbere amakomine yabo atandukanye. Aha mu makomine hari imigambi myinshi iriko irarangurwa. Tunashima ndetse n'ivyaranguwe mu mwaka wahera aho mwari mwaje kudushigikira nk'uko nyene. No kwibutsa abenegihugu kumugwi w'intwararumuri waje kudushigikira mu mwaka uheze aho waciye mu makomine yose. Muri komine ya Musigati uramurikira ibikorwa by'iterambere kuri Ecofo Musigati ya mbere, muri komine ya Bubanza uramurikira ibikorwa by'iterambere kuri Ecofo Bubanza no kuri stade, muri komine ya Mpanda uramurikira ibikorwa by'iterambere kuri Ecofo Nyamabere ya gatatu. Aha muri komine ya Rugazi wari wamurikiye ibikorwa by'iterambere hariya ku mutumba wa Kibenga, hariya ku mutumba wa Ariamos. Igihanga naho uyu mugwi w'intwararumuri wari warumurikiye ibikorwa by'iterambere kuri centre de santé y'Iburinga. Nuno munsi rero murabona ko baje kudushigikira. Nakaryo keza rero ko kubakengurukira nyakubahwa. Nshima cyane ingene nyene cyubahiro mukuru w'igihugu badushigikiye ku migambi itandukanye mu myaka iheze, baduterera ivyuma, isima ndetse n'amabati. Dushima namwe ingene mwadushigikiye mukaza mugakusa ikivi kabisa. Umwaka weze barakoze, nuno munsi mwayibonye hari abi wacu bari bajegeye ukabagakora, ariko intwararumuri zaguma zikora n'inguvu nyinshi. Aha twabamenyesha yuko twakoze ibipondero, ngo hakozwe ibipondero bishika 8. Aha duhejeje bibiri bya nyuma na butari bitatu. Hari abari bajegeye, ariko intwararumuri zaguma zikora gose. Naje mwabonye ko nari nagize morale, ntimwabibonye ko nagize morale nyinshi, ariko mwabonye yuko arabakozi koko. Kuri iki gipondero cya nyuma mwabonye ko mwese mwari mwajegeye, intwararumuri nizo zagumye zikora, kandi aha bazokora gushika ku komine ya 42. Rero nyakubahwa dushime dukenguruke kuri iri teka mwaduteye mukadushigikira byimba mutima, mukatwereka yuko muri abantu bakora kabisa mwivuye inyuma. Ibi mwadukoreye ngaha no mu yandi makomine muzo bibakorere nkuko nyene. Turabasabye mu myaka iheze mwahora muduterera n'agasima cyangwa utubati. Uyu mwaka twarumvise yuko mwaje gihuti kubera ibikorwa byinshi. Twasaba yuko mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere, kwa kare, kwa gatatu, turazi hariya ko mushaka kutuvugira. Tufise amashantiye menshi nyakubahwa, tufise amashantiye menshi hirya no hino mu mazone. Turiko turubaka amashuri, turiko turubaka amavuriro, turiko tubaka ibikorwa bitandukanye, naho usanga turiko turakora amazi, dukwega amazi kugira twegereza bene gihugu amazi meza. Turabasanga igihe byokunda ko aboneka nk'agasima muze mudusunikire kugira abene gihugu tubabwira ati intwararumuri zaraturungikiye, gutyo muba mukoze. Kandi turazi yuko mwama mwabikoze, ni hamwe gusa umwana yidoraguza ku muvyeyi, kuko turazi ko mwaduhaye byinshi, ariko umwana kugira kwereke ko yashimye aguma asaba kandi yongeza. Nico gituma n'ubu dusubiye kubasaba muze mutubere mu ngoro
hari kibonetse hari gisitaye muze mwibuke komine yagutse ya Bubanza na komine yagutse ya Mpanda. Sinobicisha amajambo rero ahanini kwa rugushima nshima ibikorwa mwaje kudufasha nshimira ndetse n'abene gihugu ko bakoze cyane kuko batubwiye yuko tutarashika bagumye bakora mpaka dushike n'imvura yabanyagiye baguma bakora. Turashimye rero turashimiye n'abene gihugu. Indamutso y'umuvyeyi, indamutso y'urukundo, ahagira ati mwebwe intwara rumuri aho hose ntashoboye gushika ku mwanya munshikireyo mu ndabira bene gihugu n'indongozi mubabwire yuko umwaka uheze nk'aya mango nari nabatumye gutangaza ibijanye n'imbona kazoza y'Uburundi buzoba bwifashe muri 2040 bukabuteye imbere muri 2060. Uwo mwaka uheze kwari gutangariza abarundi uwo mugambi mwiza w'igihugu. Uyu mwaka nawe agira ati turamaze iminsi mu nyigisho ku ndongozi ku bene gihugu ku mvukira z'intara zagutse mbere n'amakomine yagutse atwigisha uwo mugambi. Akagira ati rero turiko turinjira mu ibihe bidasanzwe by'igihugu cacu, ibihe by'amateka, amateka y'amatora, aho agira ati barundi twitorera indongozi rero zizodushikana kuri iyo mbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 iteye imbere muri 2060. Murumva rero ko turiko turaja mu kindi ikiringo cy'amatora. Murazi ko abarundi ari basigaye bitunganyiriza amatora batazeyinze kandi akagenda neza cyane. Arifuza ko abene gihugu rero bafata nk'ama iki kiringo twinjiyemwo kuko nico kizodushikana ku ndongozi arizo ndongozi zikerebutse, indongozi mvyeyi zizotwinjiza rero muri uwo mugambi w'iterambere nyezina rinyaruka. Akifuza ko mu mwaka wa 2025 uza twoba dutanguye urugendo nyezina. Uyu mwaka tumaze iminsi twigishanya ariko tunaraba twegeranya umutahe dufise ibikorwa byose Uburundi bwakoze, abarundi abene gihugu b'abarundi by'iterambere tuvyite umutahe, tuvyite mbere umushinge uzodushikana kuri iyo mbona kazoza. Ariko akagira ati tuvyite umushinge ariko bikurikirana navyo tubishire mu nteguro zanditse. Bya bitabo dusanga mu makomine by'iterambere tuvyegeranye. Aha muzegeranye ibitabo by'imigambi minini myiza yotuma dushika kuri iyo mbona kazoza y'ikomine zitatu. Mukuremo igitabo kimwe, igitabo kizofasha kugira ngo nicanje hamwe n'ibindi bitabo byavuye mu yandi makomine kizobe gifise akanovera bimwe bita planification, akanovera bimwe bita kuraba kure, kurabisha kuri ya mbona kazoza ya 2040 na 2060. Nivyo bitabo rero twifuza ko abene gihugu umwe bwabo mu bumwe bw'indongozi z'amakomine boshira hamwe ku buryo inyuma y'amatora tuzoba dufise imigambi myiza, imigambi tomoye, imigambi nkuko narinda bivuze izodufasha gutera imbere. Akanatsinda rero nariko ndavuga kuri uwo mushinge. Turabona ko aha ku Muzinda hari ivyo mwamaze gushikako ibijanye n'indero, babitubwiye muri Rugazi, ikomine y'umunani mu gihugu, ikomine ya mbere mu ntara. Uwo rero n'umushinge mwiza, aho muza mwarashitse ku mushinge dukeneye mu ndero
kugira ngo dushobore gushika kuri ya mbona kazoza, kubona abana bose bamenya, kubona abana bose baronka amanota muri iri shure ashobora abashikana mu mashuri afise uburaro n'imboneka rimwe muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Dukeze abarezi bo kuri iri shuri n'indongozi zabo, dukeze musitanteri nabo bakorana, dukeze abajejwe indero, dukeze buramatari nabo bakorana, reka dukeze imvukira nibaza ko zikora zititangira itama kugira ngo uyu mugambi mwiza uko abana basohokana umwimbo mwiza muri iri shure ukwire no mu yandi mashure. Urumuri rw'amahoro rero rwaje kumurika hano kugira ngo n'abandi bafise icyo gikorwa ku yandi mashure yabayo hafi yaba ayegereye n'ayari kure, nabo urumuri rubamurikire bashobore kuronka nk'ivyo vyiza nk'uwo mushinge mwiza mu mbona kazoza y'iterambere twamaze kuronka ngaha mu gisata c'indero. Mpamagarire rero n'abandi bo mu bindi bisata bigize ubuzima bw'intara nabo nyene bahaguruke kugira ngo nitwaharura neza uko ibintu bipanze imbere y'uko twatse imodoka kugira ngo dutangure kwirukanka ku murindi muremure w'iterambere, nabo dusange barashitse ahantu ku mushinge, ahantu dushobora kuvuga tuti intara ya Bubanza iriko iratera imbere. Nukuri Bubanza kuvuga iterambere, kuvuga gukora ni nko kudodora ku muryango wuguruye, kuko abanyabubanza barazwi ko ari abakozi kandi ntiduhengeshanya ko bazoshikana igihugu cacu intara duhereye ku ntara ubu ni Bujumbura, bazogishikana kuri iyo mbona kazoza mbere n'imbere y'imyaka yavuzwe. Aho rero kwa rugukengurukira no gukeza abo mu gisata c'indero, duhamagarira n'ibindi bisata gufata uwo murindi mwiza. Ijambo nyamukuru turungikanwa na nyene icubahiro mwaryumvise.